turirinda gusanga abantu ku kivi kuko koba ari kubasamaza. Uba Abarundi baramaze kuja ku kivi, hariho abatazokenera kuza hariya ku kibuga, ahubwo bazobirabira mu nyamakuru batashe kuruhuka. Muririnda rero kuja ku bikorwa by'abantu ngo mugiye kwiyamamarizaho kuko mugiye kubasamaza. Ibi bibanza mwiyamamarizamwo bitegerezwa kuba bizwi kugira abajejwe intwaro bashobore gutunganya ibijanye n'umutekano w'abiyamamaza, ndetse kugira ntihagire abatora ikibanza kimwe mu kiringo kimwe. Nico gituma ivyo muzokora byose mubikorane n'abajejwe intwaro. Ubwa kane, abiyamamaza babikora mu rupfasoni rwamye ruranga Abarundi mu kwirinda gutukana no kwambikana ibara. Abene gihugu nibo bazi umuhizi botora atawurinze kubakevya canke kubatera ubwoba. Kumva yuko Abarundi bategeza gutora bari mu rupfasoni, kandi nobamenyesha yuko Abarundi ntibatora umutukanyi. Niwaza gutukana ahubwo niho uzoba ugiye gutakaza amajwi. Kubera ko abiyamamaza mwese murekuriwe kuzokorana n'ibimenyesha makuru, nashaka kandi nkebure abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru. Babwirizwa kumenyekanisha ivyabaye mu myamamazo mukuri no mukunganisha bose, kuvuga inkuru ko yagenze, gutandukanya uko ibintu vyagenze n'ica abantu babiziko. Ibimenyesha makuru bitegerezwa kwirinda guha umwanya abasotorana. Bitegerezwa kwirinda kandi kuvuga ibidakenewe, kudatangaza amakuru anyuranye n'inyungu z'igihugu canke yo guhungabanya umutekano w'igihugu, kwinengesera bidasanzwe imbere yo gushira habona ivyiyumviro by'abantu kubijanye n'ivyavuye mu matora.